Wabonye hariya ari wabonye yeee ameza ameze neza ndakubona ndakubona hewe icyambere kubera iki kuza ku mucanga ku mazi bagabo nuko tugomba kujya ubuzima nibyo banzi kuri TikTok ego nkunda ubuzima ego nta kwifata mu Cyongereza cyo bavuga gute kujya ubuzima chop life canke you have to eat life chop canke ni eat none uvuze kujya none ni chop life you have to chop life chop life barasira ku bitanda ngaho imido n'amaswime mukiryamira nk'abasheri bamwe bagomba kujya ubuzima nyene kuri beach nawe urabizi bibera ngaho aho nyene niho bibera aho nyene murasubira urabona ko musobora gufuka mukagera ga privé kanere namwe bwo mu Burundi mukikizwe n'uruzi n'ikiyaga kwiga koga urazi koga wewe nze nazi koga ndakogera amangarama amangarama bavuga gute bakundi kukunya nakwakundi cyagikere cyabwiye nuzeye ngo ndakogera amangarama aguye ineje harahiye zenzo subirayo bagabo nsubira mu makoti utuntu ndahora ndishimira ndambara agakanzu ngenda kuri beach ndirekura bagubu stress nzokwambara nko mu muzirima ndakubwiza ukuri amaso gusa ni azogenda bona amaso yonyine azogenda bona yego twenzereye kandi ubuzima nukorosha ubuzima nubu complique nka epfo burya hajya yaradukoroze hajya vuba ya complique ubuzima yewe nibyo ne byabutanguye kwipfuza gusa igana uri epfo erega nubundi ndi eba munone sinkomoka kuri bo ibaze mfra batare mu mazanyi cha atari mu mazanyi ubuzima kaya kanu ko kwipfuza muragafise abakobwa ni gatukice kugira ubu umugore mwiza umugore wubashe umugabo wawe nukwica kaya ko kwipfuza kari muri eva rero uvuze ati nsize umugore wanze muhira ntwaye uwundi muntu ni kwa kwipfuza hari ntumenye ntugire ngo ico kibukoze Imana iracibagira ni hamwe usanga ama business yiwa ciyahomba ugasanga ibintu bimwe biri kumiba ko umwana aratakaza umwana ibintu bense basabibaza ngo bamuroze naho nivyo bibi ari kugira nyegeze yibaza ngo Imana yibagiye naye na mama ngeze mu bigero sanga isiragoye sanga mama we ni mpumyi dawe nawe ni kimuga Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza mose mwiriwe canke muramutse bivana muri. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze yose ukadukekana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Buganda, bakatwa ari Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza, mu bihugu vyabo ndavuga mu Mande na Arabie Saoudite. Mwebwe mwese ndabaha ikaze ni African TV, turi mu ntara ya Rumonge neza na neza kuri Mawimbi Beach nkuko mubibona atwamaze kuhishikira aho no munsi udasanzwe atwaje kugana n'umuntu adasanzwe amakatu atembere kandi kugira ngo tubone ubwiza bw'igihugu cacu c'u Burundi abantu bahakumbuye shaka kubatembereze tubatembereze Mawimbi Beach abantu batahazi kumbura kugira ngo muze turabe vyinshi bigiye bitandukanye yes guma natwe hama tuzogenda bafinze umuntu tuje kuyaga nawe yitwa Dani Janine plutôt Dusabe muramuzi kuri TikTok muramuzi kuri Instagram muramuzi ku zindi mbuga zitandukanye yes meme na jewe murabona yuko nambaye impuzu zo kuri beach yes nkuko mu byibuka arigano twakoze atuganirira ku buzima bwiwe rero yamaze kugaruka mu gihugu cyacu Burundi habona neza ko yahakunze cyane gose amare tuganire byinshi bitandukanye hama kandi ku Barundi ku ba diaspora baba bakunda cyane kuza mu Burundi kugira mushobora kuronka ibibanza vyiza ni Mawimbi Beach nico kibanza ushobora kuronka ciza gisa neza ikibanza kandi icyantangaje ni ukuntu usanga amafacture yawo y'ibinyobwa azimbutse cyane gose for sure birazimbutse ushobora kwibaza yuko ari Mawimbi Beach hameze nkuko onye yes rero gumana natwe hama tuzona hari piscine nziza cyane gose hari hakurya hari ubwato hari ikiyaga ciza cyane gose yes you are welcome we mukunzi African TV you are welcome ukiri mushashi kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe wamubonye hari yari wamubonye ameza ameze neza ndakubona ndakubona hewe icyambere kubera iki kuza ku mucanga ku mazi bagabo nuko tugomba kujya ubuzima
nibyo banzi kuri TikTok. Ego. Nkunda ubuzima. Ego. Nta kwifata. Mu Congereza cyo bavuga gute kurya ubuzima? Chop life. Canke you have to eat life. Chop. Canke ni eat. Ni None uvuze kurya none. Ni chop life. Chop life. You have to chop life. Chop Yes, life. you have to chop life. Dogere basinga gatonya. Yego. Amashutumano kagiye ifuka kugatwereke Uburundi bwacu, Uburundi bwiza. Uramutsa bagabo. Bagabo turabaramukize ni Janine dusa kuri TikTok. Ego. Bagabo ndakuye na African TV murababona ngaha. Bagabo bazi ibintu sindokubesha. Yego. Okay. Icambere. Uburundi bubona gute? Uhagaze ngaha nyene. Niyo ucabibwira ku Burundi. Sindokubesha namwe nivyo mwibonera ku maso bagabo. Yego. Emwe rake Tanganyika ni gwacu. Yego. Hari ibindi ndosirako. Nta kindi kintu. Nta kindi nukurya ubuzima. Okay. Icambere. Kuva igihe umaze ngaha mu Burundi, ikihe kintu wakunze cyane? Ndakunda agahewa akazuba. Yego. Indya zaho ziri naturere nta bintu bavangamo. Nta bintu bapfa gushiramwo byinshi. Urumva ikintu kiri original. Yes. Dufise beach nziza ariyo Mawimbi Beach ngaha mu Burundi. Ubu urabona neza ko umuntu atokwirirwa za Zanzibar, wirirwa araja handi mu bindi bihugu, kandi dufise ngaha mu Burundi. Oya erega umuntu burya gutembera navyo ni mugabo nka mu Burundi uba mu Burundi ahantu nimpaku hasike uhirebere nawe. So none uraze ndakwereka kweko namaze gushangaha Mawimbi Beach. I have to chop life. Chop life. Rero na hano hantu hanaho hakanye imvura yaguye nta kibazo. Nangoma chopping life. Ngo ndakwereke hari ahandi batwereke. Yego ntembereza. Ntembereze. Abakunzi bajaniye kuri TikTok, kuri Instagram, ku mbuga zitandukanye nguyu unyangaha anya. Ikiganiro ca mbere twakoze mwarakibonye, ndazi ko mwamukunze ndetse no ku bindi bigiye bitandukanye. Ariko rero kubera ko hese mukuza Mawimbi Beach dushe ngaha naha ngo tumanuke ngo tumutwara. Yego tubatembereza abarundi bose bariko baradukurikirana n'abanyamahanga bose. Yego. Urabona urashobora koga ngaho uvuye ku musenyi ugacora amazi ukoga ukisangura cyangwa ugakaraba igihe bakuzaniye indya. Okay. Batubwiye bafise na bangaha urumva ntukeneye gutuma ko hari indani. Haba hahagaze umuntu ngaha baraguha icyo ushaka. Urabibona nawe ku bintu ari byiza. Bakaba bafise aho wicara mukajya ubuzima na family. Baga ibintu byiza gusa. Yego. Ni sawa. Meze neza. Ego. Urabona ugomba kuryama nk'urushe aruhutse barasira ku bitanda ngaho imido n'amaswime mukiryamira nk'abasheri. Bamwe bagomba kurya ubuzima nyene kuri beach. Nawe urabizi bibera ngaho aho nyene niho bibera aho nyene urasubira urabona ko musobora gufuka mukagera ga privé. Kanirako bagabo mukuru musenyi nyene ibyo byatubizi bijya mu bazungu kubona baca bashiraho uturido ntibababone mukajya ubuzima bwanyu uko nyene. Rebaga abantu mushaka kujya ubuzima bwiza. Yego muze Mawimbi Beach. Kandi turana aba partner wa Mawimbi. Babwire kwanze ngize umupatana Mawimbi baraze kudutemberera kuri kwirerero. Baratumiye ku munsi mukuru kuri Noel. Abana b'ikigo bazoza kurira Noel ngaha hantu. Bazobatembereza ngomba kuzobakotera n'ubwato bazunguruke rake Tanganyika. Hari ibiciro bitandukanye ndaza kubabwira mu nyuma rindi. Muga mwebwe mugomba kujya ubuzima kuri Mawimbi. Murabibona ko baba babiteguye aho basiraho umudo amasume agashuka mukifuka. Bagabo mwebwe ibyo musace gukora murimenya. Ivyo mushatse ahubwo ari ikintu numvise uyuzanye umushiri wa kuri dating ngaha ntigera kwankira. Wewe mwankira gute kwera kuzanye muri paradise utifuza nka Eva wo kwanka ibi byiza utifuza nka Eva. Yego ha hose kwa kuninye urugara baka ndaba nawe bo rugara mukajya live kandi ngaho ushaka urashobora kuryama uratonda ubukacuta kwirabira ngaha anya. Yego please see this. Rabavuruma muri ubwato rero batubwiye tuzokota. Burya nibwo bunini burya ubwo nibwo bunini. Ubwo nibwo bunini naho ubona kujya oya ubwo ni 400. Burya ni igice cy'umuriyoni.
Ego. burya nibwo ndokotera abana buzamwo abana 200 bazozamwo Wow. burya buzamwo abantu 15 urumva burya nibwo bunini. Yes guys nukuri dufite igihugu ciza Burundi ni igihugu bwiza kiryoshe ubona neza ko hari akayaga icambere coco yego umbira nk'ahantu turi urumva vingene biryoshe urumva ingene ugenda ukumva na stress y'ubuzima iramanuka iraheze urumva kuri ko so amine ruveje uko nye oya ndi gusubira ntaza kuharayeba yego kandi barantumiye ubundi umupartner uri umupartner wow yes nga anya uri kuragenda kugira ngo umurire muri bya bwate ahantu hateye ubwoba ariko niturenga ngaho kubera tutatumye kwintuze y'ubwato gusa ahantu biraboneka ko hagoye guca oya ufise balance umuntu uza gutwara agenda gufasha ukuboko agenda gufasha ukuboko oya vyavure tusabeshanye we hano ubona wo haca zendo haca yo uko nyene wemye zeno emwe ndogera kuruzi nka Yesu sindokubesha please abantu maze kuza Mawimi Beach abantu maze kuja muri buno bwato buri ngaha bumuna ngahanya bune buri ngahanya iyo umuciye hano hantu vyavure uba wumva umeze gute uko umengo harateye ubwoba deje uhagaze umengo utangura kugira ibizunguzungu mugabo tu nukwisira nukumenya koga namwe bwo mu Burundi mukikizwe n'uruzi n'ikiyaga nukwiga koga urazi koga we nze nazi koga ndakogera amangarama amangarama bavuga gute bakundi hukunya nakwakundi cyagikere cyabwiye nuzeye ngo ndakogera amangarama ugaramye igikere cyahenze nyamba gwara urukwavu nyamba gwara uruki hama rero ntuzeye gwarabuze ukuntu igikere cyarabuze ukuntu coza mu mazi kandi cyari gikeneye amazi gico gikere kiba cyafatiwe ahantu kirasaba intuzeye naco ndibuka icyo ari cyo cyasabye hama rero kiravuga ati jewe nukuri wonsikana ngaho mu mazi ndomushimira ati wowe nukuntu nzitwa igikere n'ikindi kintu bankana hama rero aravuga ati jewe sindohagusikana igikere rero kimwingenga mu bwenge nukuri mfasha sindakurya nta kintu ndagukorera jewe gusa icyo nkeneye gusa kandi sinzi no koga ngomba guhemburwa gusa nayo mazi mfume ndonka n'urutetero umwe mu kanwa kugira imarimwe ngo mpembuke hama rero cyantuze yiraraba ivuga ati reka mfume nterera mu mazi tunone ko kitazi koga kiterera cyagena mangarama igikere rero ngo reka ndakwereke ngura aho urantabaye ngo ndakwereke ndakogera amangarama yego acharoga arangoma kuko igikere kizi koga Afrika nivyo igikere kizi koga urumva cyaramuhenza aragitora aho cyafatiwe agiterera mu mazi yego okay mubo gufata oja ngaha anya ukoga nyine bisa ndoga bisanzwe tu nizi zuku wabimenye ufite imyaka ingahe koga hari abarajwe twigisha muri Norvège uza ku ishuri ni maka wige koga kira mwana wese kubera dukikizwe n'ibiyaga Norvège ikigijwe n'ibiyaga none kubera iki none muri Norvège mukunda cyane kuja muri za Spain muri Greece harashushe muri Spain muri Norvège harakanye really turonka izuba kuva mu kwa 4 kuduga mu 8 fini no mu kwicenda rigiye tuba laki tukakaronka mu kwicumi gake nkumu mu kwicumi na rimwe hatanguye kugwa ineje sister wanze yarapostinze zo ngo haguye ineje bagabo haguye ineje harahiye Zenzo subirayo bagabo nsubira mu makoti utuntu ndahora ndishimira ndambara agakanzu ngenda kuri beach ndirekura bagubu stress nzo kwambara nko mu muzirima ndakubwiza ukuri amaso gusa ni azogenda bona amaso yonyine azogenda bona iyo mugize mu bihe by'imvura hari anyama muri mu bihe bimeze gute ni ibihe by'imvura nyene urabyumva haguma hagwa imvura hakanye nimuheze mugakumbura mu Burundi basi none si cyo bitumubona turi ngaha Cyo muza kugira ngo muruhukire ngaha tujye ubuzima okay nshaka unjane kutembereza handi hantu mu bibanza vyiza afete shaka ko abarundi tubereka ibibanza vyiza biri ngaha duce ngaha anya ngo duce ngaha tubereke duce ngaha anya tubereke ibibanza vyiza biri mu Burundi ushobora kuba mu diaspora ushobora kuzoba uri kurapanga kuzoza mu Burundi muri sama mu kwicumi na kabiri ndetse no mandi meza giye atandukanye please ntuzove ngo warabuza ahuja gusohokera kandi azikabwikira muri ngaha anya harazimbutse sinzi gituma ntibipfuza gose nka Bujumbura Zenda bivuga kwera ababujumbura benshi ndabonye bipfuza yego
hari umuntu ushobora kubwira igiciro ukavuga ati kameme ni kubera asonze cyangwa agomba no kuvyungukirako agomba no gutaha muhira mugabo kuca wifuza gose sibyo bica bisobanura ngo umuntu acaguha ayo mafaranga naho yoba yafise siyo gusesagura abantu benshi ukuntu ndabonye nta rutonde canke ordre bafise yo kudandaza kira muntu akubwira igiciro ciwe ukiri ngaho nyene bakubona ukurikira kuri TikTok baramaze kubona ama video menshi uko uri kurateka siyo tukuva ugishika ngahanya mu Burundi kenshi uri doga ibintu birazimvye none izi nka barazikwesheje inyama wose bimeze gute dabo inyama zarazinge ziteye ubwoba leta igomba kudusahura sindokubesa nibisubireko baduhereze ibiciro yo umutunzi ni warya inyama eregi no mu Burundi utafise business utangura afise ntiwoga inyama ikiro 35,000 uribaza no kwima none umukena kandi ariyo ntuze ratio y'ukwezi kose wotumbwira ko yoca afata akahekura family akaza kugura ikiro cy'inyama kwe ibishoboka nibaraba ukuntu baregulating price ubisanzwe inka zozo bari nabo mborore bateze imbere igihugu usanga barazikwesha bagumazijana kuzikwesha abakobwa bazokwamaho kandi haguma bavuka benshi abakobwa b'inka amata yoyo ezo twarondeye amata tuhakwa gutabuka mwarabuze amata twagomba gutekera umusururu abana mu gitondo uno munsi umusururu n'ubuyi turararondeye isoko yose turabura amata byose bumvuga ibiro visit Burundi bagabo ndakubwira Burundi bana ngina abantu bababerewe bari ngahanya ahantu vuba hararyoshe cyane abantu bari ngaha nyene bakunda ubuzima ngo ndabereke muri VIP mwebwe mushaka kubona muri VIP abantu mushaka abantu bari very important person urazi rero muri December tugomba twinjiremwo abantu benshi babasoma date abarasezeraniye umusheri wiwe canke umufiance wiwe yuko azomusohokana amujana ahantu heza bakaguma yiyumvira ati none jewe nzomujana hehe ariko vraiment wadeja ukihinzira n'akamoto kaho urumva yuko aha rero niho VIP askishare hano hantu vraiment hararyosha antuka nabaha hantu wicara urabe igisagara cyose intuze kiyaga cyose urakibona aho tubona ikiyaga cyose cya Bujumbura neza murabona ibi bintu benshi barabirota ibi aba diaspora byose nibyo baba bazemo tuba tuze ngaha kuruhuka ni mpakuronkera ahantu uruhuka nkaha utari kwiyumvira ku bindi bintu none ubona wewe wenyine uhabona gute ukuri ni heza uhageze deja ucumva ko n'ubwenge bwose buraruhuka urumva yuko deja uruhutse uvanye n'ahantu uri na view uri kuraraba deja ari mu kiyaga urumva yuko ibintu bimeze neza urumva ruhutse ikindi cyane ndakubaza rero kuva ugishika mu Burundi sibyo amaze iminsi ari mikenya ndashaka kumbwira ikintu cyahindutse ku buzima bwawe bitandukanye no kuva ukiri Norvège kuva ko Norvège ngaha narabonye opportunity narabonye ko hari ikintu ndohindura ndarabonye ko hari ibintu byinshi umuntu yosobora guhinduramwo hama rero hariho amaterambere ndiyumva mu mutwe ngomba kuzozana ngomba kuyavugira ngahe mugabo ndabona hari ibintu byinshi ibintu bikwiye guhinduka nibyo yego nko kuvuga ati nko kuvuga nk'ijya service yo gutanga ku bakobwa kwigisha gutanga service nziza kwiteza imbere nk'umukobwa birakenewe nibyo ariko ndi kwigisha abakobwa na bene ducangamuke ntitugume inyuma abandi bava mu bindi bihugu bitwegereye ngaha baza kutwiba igihugu kandi natwe turi ngaha dusubire tumanukire rero hasi kugira ngo dukomeze kubereka ibibanza vyiza tumanukire ngaha naho urasika no ngaho urashika kandi aha dusikira hamwe twatangura kwicara wow abona akabare hajya ushaka kunywa akantu kandi mu mengo hari ibintu vyose nta kintu wobura ngaha yego jewe ndahora nkora mu kabare
izo nzoga zose ndazi kuzicangacanga ego sindokubesha urazi gukora amacocktail amacocktail amaki yose ndazi kuyavangavanga ndarabyize nabikizemo urupapuro ego urafise urupapuro rwo ku serving yego ndi umutetsi nka musova nka muganga duce ngaha tuba tugiye hehe dusubira kama kuri beach mugana kandi gace nakandi gace abagomba ahantu hituje ugomba gukina abakina biyare abana kugira nyene nk'abarya abavyeyi baba bazananye abana babo bakaba barasamara abana ngaho katucere ngaha basi gatonya basi atuka Mawimbi Beach hari ibibanza vyinshi vyiza byo kwicaramwo bitandukanye kandi hose vraiment ukaba wumvura amahoro okay abakunzi ba African TV ni benshi bagukurikirana ni benshi bagukunda ni benshi bagukunze kuri TikTok kuri African TV ndetse n'andi yatandukanye ariko barashaka kumenya hajya iyo umuntu mu diaspora aje ngaha mu gihugu hariho ibintu ataha amaze kuronka ngaha arabona ukuntu nawene yogira ikintu amariye igihugu nka twebwe igihe tuza ngaha ubusize twararavye ati muko dutangura irya rero rya hajya mu Minago twabonye abana bo kwibarabara ari benshi abana batafise abavyeyi abana bari kwibarabara turavuga ati reka tugire ikintu dukoze mu gihugu hama rero tusa dutangura iryo rerero urumva tugera turaba ati aha hantu hakeneye iterambere ahantu bakeneye guhinduka gato ntabwo ari byose dukeneye kugira ikijambere mugabo ukagerageza gato yuko usoboye nk'ibi byo kutagira ku mwanya mwahanyera ndevu n'umuntu nk'ibi biciro biri kuduga ukaraba ko ntariho abantu badashobora kujya uko basace kandi ibintu biriho kwera indya ziriho mugabo kubera bazana benshi nk'abakongore bazana ino abantu zeye bose bakazana ino ibintu basaba bizimba ko uko bishakiye hama rero bikatsa bituma abantu badatera ivyabo ngaha bakatsa bagenda kugura cyangwa bakagira ubunebwe rero nshaka tugire story times ubatera inkuru abakunzi bawe benshi bagukunda ariko bakabona zia video zo kuri TikTok bakavuga ati nibi bintu kweri bigenda gute shaka ugerageze no musi batera inkuru cyane kibajo bavuga ati ebaga muntu bwaho ni bago aho ni nukuri nta kanaba yanyoye oya mbadesomba ega hari gihe umuntu abari muri mood ukavuga ati umuntu yashize amakantu kwe oya jewe Imana yarampezagiye nkuko turi kumwe n'abantu urumva mbese ndamye nkunda gutwenza abantu igihe mbonye nkubabaye cyangwa udamerewe neza mu buzima ngerageza kukunezereza nanze nkagutwenza kugira nyene twese tubeho neza yego twenzereye kandi ubuzima nukorosha ubuzima n'ubu komplike nka Eva burya hajya yaradukoroze hajya vuba ya komplike ubuzima yewe nibyo ne byabutanguye kwifuza igana uri Eva erega n'ubundi ni Eva munone sinkomoka kuri bo ibaze mfra batare mu mazanyi cha atari mu mazanyi ubuzima kaya kantu ko kwifuza muragafise abakobwa ni gatukice kugira ubu umugore mwiza umugore wubashe umugabo wawe nukwica kaya ko kwifuza kari muri Eva ariko kwifuza ushobora kwifuza ibintu kandi ufite amafaranga ufite uburyo bwo kubigura oya hari ukuntu abantu tutaniyurwa n'ibintu kunyurwa n'ibintu naho wowe ufise amafaranga utabona kuri mu mahoro rero iyo ufise make nunezerezwa muri ayo make ntugombe kurenza urugero aribyo ubona biri gukwegera abantu hariho benshi bibaza ngo kajya ngo mbega ni Balthazar muri Guinée bateze ingonga ngo yabigize ngo kubera ari greedy oyo ujya mugabo si kubera afise amafaranga si kubera afise iki abagore ni kwa kwipfuza ibintu badafise wewe bisigura gute abagore amajana ane ku mugabo bake baramwifuza rero gose baramwifuza babona ajya amafaranga yiwe babona igihagariro ciwe bakavuga ati naho na bene bari bafise abagabo bateye imbere biyubashe mugabo kwa kwifuza kiri ngaho nyene wibaza ko ari igihe gituma umugore aca inyuma umugabo wiwe ni kubera ataritahura uwariwe umugore umaze kwitahura uwuriwe wiha agaciro ntabwo ari kira muntu wese
mbese wiyangarako uya ariko bizi yuko benshi abagore benshi bakunda guca inyuma abagabo babo abari kubera ko kumbure muri ryo wabo ntibigenda neza oya si kubera ico nukuri sindovugira abagore bose cyangwa ibintu majority mugabo ni kubera umugore abatari itahura uwari we kandi abatikunda abatikunda gute kandi yego abashatse bijya bintu Baltazeri yomuha ntaba anyuzwe n'ibyo umugabo yamuhaye uko nako ni kwifuza ni kumwe kwa Eva ba Eva no kurukima please mureke kwifuza ureke ntango yo kwifuza niyo ntango y'ibibi yose aca hazi bibi kandi byose no rubona bajye ba millionaire example PTD umwe muri Amerika wana ikintu yarabuze mu buzima kwe oya vraiment irafise buri kimwe cyose byose kwa kwifuza ibintu kwa gukomba gukora nabi kwa kutanyugwa n'ibyo ufise uragera ahantu ugira ibintu ukaca ukora ubujuje ivyo nabwo ni bibi uko no kwipfuza urumva uragera ahantu ugira ati uca wigereranya n'Imana naho ni hamwe gukorora uca wigereranya uca wumva ko you are something ati jewe ngico nshaka nawo mpabumbayeho mbabarukibagira kuri umuntu wibagiye kuri umuntu rero aho ubwenge bwagusize yes tugiye kugana gatonya shaka kuba twenze kwanza makunzi bacu ukuri baragukunda urabizi none ndabakwenze gute bagabo muganda bakwenze babwire story time ugishika ngaha anyene byagenze cya nkigisika ngaha akweri jewe kweri rya mbere na mbere nkigisika ngaha mu Burundi kubera hari hamaze imyaka isika 15 13 kubera ugiye hari yani makuru nk'ubugenda gihugu ubwene gihugu yego ntabwo bavuga ubugenda gihugu oya pana ubugenda gihugu ubwene gihugu ahasubiramo ubwene gihugu ubwene gihugu ebaga ni mu nyigisi kirundi sendi bugira ubugenda gihugu ubwene gihugu uri kurumva ntitwabwara ubwene gihugu twarashobora gutembera muri ibyo bihugu by'ububanyi mugani twashobora kuza mu gihugu cy'amavukiro hama rero bamaze kuduha ubwene gihugu niho rero twaza mu Burundi rya mbere mana we mbonye isazi ryari kindi kintu kuko nabimenyeye ahantu heza ahantu nyene amatwareti yaho urumva ni kijambere nawe uravyumva ni paradise igindi paradise atari Burundi paradise ama rero ebagabo ndaza nyene mama yari twari kubasi iyo nzu yo mu Rumonge mu rugo hama rero ebagabo nkavuga ati mama twebwe twubatse inzu nk'iyi turi hariya kweri kuko bari abantu twahaye bafuri twahaye batwubakire bari bagize ibyo bya amateur ntabwo bakoze akazi ko bagize topo baragize ibintu byiza inzu ni nziza irahagaze mugabo jewe ibyumviro mu mutwe ndari wumfise ntabwo byashushe n'ibyo mbonye hama rero ndaza ndabwira mama ngo mama nukuri je sinabikunze kwera ati nukuri ati mwana wanje ati ndabizi urumva yagumagira ubwo bakonza kubimubwira kuko yarazi ko nkunda ibintu byiza nkunda kubana heza nkunda isuku mbese ahantu gusa neza kuboneka neza kugira ibintu bitomoye ndabikunda n'aba fans banze murabizi uba ndabwira mwozi ibintu babitera imiti hama rero bibi yari ngaho yari yaje gutembera mu rugo yari afise icyumba ciwe dufise ibyumba byisi mu Rumonge hama rero nsandagenda tuba tuyaga na biba byara mama nabwira ati bibi ndi gucomplaininga kuri bibi about umwana wiwe mama ndari kumuswanira bibi namubwira ati mama yakoze bitari kubera ko yubase inzu nk'iyi amatwareti yego nikijambere muga mbona umenga babyubatse ukuntu ntabyo ndacimye ntabwo ndabikunze ngiye muri twareti ngomba kwicara neza ndi comfortable bibi rero acaranyegura arambwira ati mwana ati nukuri jewe sinzi byiza cyari cyo
ati jewe ngaha ndabona ko ndi mwijuru yo urumva ndaciye humble myself tekana ndaciye ntekana urumva bijya byo gucomplaininga naciye bisira ku muhanda ndicara ndatekereza kuko ndumvise ati none uyibaza ko ngaha ari ndamukure mwijuru giwe kandi ryari ryo juru giwe jewe iryo ntabwo ryari ijuru ryawe jewe umengo ni nkukuzima ariko wabona umengo ni juru urumva nyene ndarimbabaye nyene ntati nza ndumva mbwiye ako kazama ndacavuga ariko mana reka ndisubire ko kwe tsandaruhuka yego mugurazi ivyiza vy'ubundi sivyo vyiza vy'ubundi nuko rero nagombye kuvuga kuko nyene hajya yabona ko ari ahantu heza hateye ubwoba kuko nta vyiza bisumba ivyo ari bwabone kuri jewe rero ndamaze gusika nka hariya mba mbona ibi atari vyiza mubuzeho maze gutembera mu mahoteli mu maresitora umuntu uzeye mu bihugu vyiza biteye imbere gose rero nk'ubu nziye nka Burundi nkabona nk'ibi vyiza bya Burundi ndabona kweri ngaha aha hantu turi nukuri baragerageza cyane bafise barakira bashitsi neza service mwayibonye namwe nukuri bakwakira neza cyane gose ukabuze kuzanye n'umukunzi wawe bibaze yuko ari kibazo gihari barakwakira neza kugera ahantu ufise amahera ukatuyakoresha nabi burya amafaranga siyagutwara ni wowe utegeka amafaranga rero uvuze ati nsize umugore wanze muhira ntwaye uwundi muntu ni kwa kwipfuza hari ntugire ngo ico kibukoze Imana iracibagira ni hamwe usanga ama business yiwe akiyahomba ugasanga ibintu bimwe biri kumwe ko umwana aratakaza umwana ibintu benshi bibaza ngo bamuroze naho nivyo bibi ari kugira nyegeze yibaza ngo Imana yibagiye ntibibona nivyo byari twari muntu uze mu modoka nza ndumva uwundi mugore ngo wobuzi ngo naka ngo bamuroze nza namubwira ngo burya nimuze mukoresa ibirozi neza burya usanga abavyeyi bajya abasekuruza bakoze ibyaha birenze biza gufata abana babo nimutse mugira ati hari umuntu yaroze umwana wawe igihe ukora ibintu bibi bifata abana bawe kandi niyo utarangiza neza utasigira ikintu abana bawe cyangwa ukora ikintu kizima abana bawe bazosigara basafaringa kubera ibibi wakoze none nkuko ufashe nka PBD yazarica abantu muri secret wibaza ko abana bibo bagiye kubaho ubuzima bwiza ari mukasha yo bazobikurikizwa no bizokurikira nabo bazotwagwa nabo agahinda kazokwamaho urumva generation kweze naho kirese nyene umwana avuze ati reka ndihane mvuga ati reka burya abavyeyi bacu baradusengera kujya badusengera batubwira ati basengera abana buzukuruza iki ni ibintu baba bari kudukura kujya mikoshi y'abasekuruza bacu yes Janine ni umwe mu bantu amaze gukora ama challenge menshi y'indirimbo ndundi akaririmbo uheruka gukora mu minsi izivuga nama ndakubwira ko ari we numva nifuza ko ari we utuma umutima wanje udunda aba nirekuye nkakora byose nifuza umuntu ashakuze kundaba nzi yuko wihuta urayizo ndiyo indirimbo ya DJ Fibat na Diamagri indirimbo iryoshe yitwa Slowly urazizi indirimbo z'abarundi none urumva ndakabonye ngaciyeho kuri ntunze TikTok mugatireka nakagirire beat ko nzi ndafise akaguruvu burya kera ndarashamba ndakunda gutamba kweli turahaguruka haguruka dutambira ndekore beat nagutamba namba nimira kari we numva nipfuza kwari we utuma umutima wanje udunda namba ni iye nkakora byose nipfuza murashakuze kundaba nzi yuko wihuta Kapitero akantu basiga kaze basi na bintu bikaze oya kanya karimbo tukararyose urabona ko gafise beat nziza yo kutamba nico ndagakundi genda muri abindirimbo ni ya Diamagri ari kumwe na DJ Freebird DJ Freebird arazuye ko akora indirimbo nziza ziryoshe cyane nukuri nta wonzi mugabo akanya karimbo karanguye shaka tubwira indirimbo zitanu kunda z'abarundi zitanu canke zibiri tuvuge zinga
vuga zitanu nta kibazo. zitanu. Ijya ya Fizo ya Superman. Superman. Let me be a Superman. Let me be a Superman. That one. Hariho ijya ya Kiriko. Kivuga gute? Mbere kumwe na Double J. Kivuga gute? Ngo harahiye. Hahiye. Indirimbo ya Alvin Smith ari kumwe na Double J na Kiriku na Bface the Flow na Mona Warda. Yari iryoshe. Nijya ndarayikunze. Hariho n'iyindi ya bagabo. Ujya muntu akunda amadrama, dramati. Dramati. Itamburize bagabo. Yego, rimba timbe ka tamburize gatonde. Okay, vuga. Hangura wowe ndazi. Itamburize. Kandi bayivuga. Amakashi. Goya guhonga bakazi mu budagi nzozi guhonga. Niwe yuzi itamburize. Zo kujana ni chancelize. Bavuga ishancelize. Uri mama. Uri no bitabo. Yo ni change ni madame. Yo tiko tuvuga ni madame. Itamburize iyo. Itamburize ni wituze. Ituze. Zirakunze ko yatwaye umugore mu gashi. Oya bafunze umugore sivyo nange nakubwiye bamufatanye amakashi y'umugabo none negira umugore mwiza n'umuntu afungirwa umugabo oyaye fehemwe umugore umugabo ni wapfira umugore oya ni tetani reka ndagwakarorera reba ni tetani oya reka ndagwa ujya muntu uze yaraduhenze dramati akunda madrama yagombye kubigira dramatic ahubwo bari yacavuga ati reka ndi kubera ndamukunze gose ni mufunge jewe oya hajya twaje tubona ko urukundo rurenze oya kazi kaca gahagara twaje tubona ko urukundo rurenze oye kanda gwakarorera ni mufate nk'umugabo ari umudira man abadira babandika bisa bakora ibintu bikaze badanaza ibintu bikaze ujya anya hari gihe mufate nk'aba police investigation bashobora kuza muhira bakahasanga umugore nubwo umugabo abahari umugore aramunyegeza umugabo kugira ngo ntibamufate batuma twara umugore hama umugabo azoze kureklama ni umva ko ari kwa kikunda kabagabo kubera iki yemera bagatwara urabona ingene yavuye asa nabi ni bisanzwe umuntu wese ntabwo ari bisanzwe cyane none jano akarindira none jano ntukutangira umugabo wawe none wewe ahubwo nyene yo karabaye bayeva barabaye benshi ntabwo ari eva yonyi kugira nyere ku rukundo yovuga ati nimutware jewe umugore mumureke ndondere nanje muri kunda ni kubera uri umugabo uyu mugore bakwiye kwitangira umugabo turamwitangira mu bundi buryo uranyumvira rero kumubyarira umwana ubu mwitangiye uzi kubyara umwana wewe ubu witanze umugore ni 50-50 chance kwapfa nuko aba noneho ubu mbuto buri witanze kwera none nditange mu gasho ndoge nditange no kubyara witange mu gasho ndoge no kubyara no kimana umva ibyo bintu bishoboka ni bisubire ko dramati ahajya hanu uzohakosora muga kaya karimbo kararyoshe kiza cyane kari gasema views menshi ndaragakunze n'ukuri ama views menshi ayahagwa n'umuntu yitwa Niyo hari umuhunga gukunda w'umuntu uze in laws wanze akaya karimba aziye muhira niko nzabona asize yego nazo ndagakunda mugabo emwe aragasubiza many times indirimbo ya kane nayo rero indirimbo ya kane ndovuga niya kwiti yo kwiti ngo mwijuru hararyoshe harakanu kwisi hararyoshe harakanu mwijuru bibiri kure byose bijyaba ari namaguru ngo Mr DJ vuza yayindi byaryoshe nta kuja handi icupa bakongera irindi ngo namahoro iwacu mawimbi namahoro iwacu mawimbi beach nakubwiza ukuri ya gatanu nayo rero ya gatanu iyo ndohereza ko hari indirimbo ya Mukombozi ya kera nsinzi ko muyizi vuga gute yari kuvuga nyene kubizanye na politiki yavuga gute ngo sempre iyo nya hasara Victoria Simple iyo yari introduction yiyo igenda arayikunze oya ntabwo ari indirimbo yararapinga gusa muraza kuyumviriza Mukombozi na ebaga afite indirimbo nyinshi kandi ziryoshe ari uyundi nkunda niko mwampaye nzike uravuga izindi ntacu asha turagwaye umwana nuzeye
umuntu uzi yari imfuvyi satura amabafure n'amabuye satura amabafure twamenye yatarabana abana famous really yego murazanye satura aranze ne wibesha nakwihakana imbere ya kamera oya ndamukunda hari gihe usanga atananyibuka disi mugabo kera za Facebook kubera je sindari famous niki nyene ndamubona ngaho ndamwandikiye n'ukuri ati jewe ndakunze iyo ndirimbo ya igihe mvuka indirimbo yitwa inkuru y'ukuri naye na mama ngeze mu bigero sanga isi iragoye sanga mama we n'impumyi dawe nawe nikimuga nifuza kwiga ngo mere nk'abandi bikanka kuko ataburyo mfise oh my god abana b'abakuru bakantera ibyatsi sinobaje inyuma ndobatera ingwara mana yanje ivuka ryanje ryarabayisanganya ibibazo mfise bingwa ko mwisegenya mana y'ikigongwe ibyo ngusavye ubisi wamaye uzubiya n'udadafise ebaga ako karirimbo maze kukumviriza ndaramukontaktinze Satibi ndamurungikiye sindibuka yari $120 sindibuka urumva yankoze ku mutima tu kubera ndarifuza gukora ico kintu cyo cy'imfuvyi urumva ndaramukontaktinze ndaba contact ndamurungikira kuri West Union intuze agasanzwe yarakari akiwanze singombye kumusira ku muhanda mugabo ntiyari bwamenyekane oya rwo yamenyekanye wumva deja waramushimiye kubera ko karimbo kankoze ku mutima wibwo bukoko nabwo bukoko buza kumuzuyera ntandero bwisonera uburaho urumva Satibi kwere oya urumva afisa akantu uza ku mutima wanze arafisa akantu satura uravyumva pore ndagukunda kandi muri iyi misi afise tour mu Burundi afise tour ni Buraya neza Norvege uzoza kumura muga naronse uburyo kuko tuba imijibi anakure nakure ndi busy mugabo aziye kweri menye ko yaze ndoza satura Satura uzosatura amabafure yose uheze n'amabuye yose uheze ni satarite ndakuzi Satibi bisigwa satarite ngo di Burundi no akubwiza ko satarite y'u Burundi urumva jewe n'ukuri ndamukunze aririmba neza urumva arafise nyene indirimbo zi urumva ko izi zubu nyene zira nyene zo kwiyogera kandi no kugenda na je vais bien avec moi tout va bien ni avec toi nibuke ko igifaransa zari kinchanga sinzi nibyo bari kuririmba mugabo turanywa turajyanuze vibe you have to chop live ebagao yes abakunzi ba Janine dusabe akazina kadusa barazuya ko ari kete ni dusabe imana yego kandi ibyo ndasabye byose zenda rabironse okay hari umuntu asenga asaba Imana imwishure ku bibazo vyiwe mugabo ibintu bigateba agaca biheba aceta mu kwicira inzira ziwe oya nubehebe nubandanye nawe urondera benshi ikibazo bagira barasaba ntibabe bari kurondera barasaba ntibabe bari kurondera ntubone ikintu cyose wize naho utoba uri kugikoresha uragikoresha ubundi buryo nze niko ndabonye mu buzima bimeze yego naho utokikoresha ubu muga kizokugirira naho horenga imyaka 10 iki kubera uba waracize waba ufite hari ikintu kiza ukahura n'iyindi business igomba gusa niyo nico kintu wigiye ukagitora kubera hari ubumenyi buke yuzi kuri ico kintu ntukacige ngo wicaranye diplome ngaho mu nzu curondera utundi duke ukora bantu benshi bakunda gusuzugura akazi nta akazi kose kakwinziriza nakazi kazi ko tukwinjiriza kose ugomba kugakora n'umutima wawe wese niho Imana izovuga ati uwo muntu aragamburuke na wewe uri umuvyeyi ukabwira umwana ngo genda yoza amasahane ukumva ntavyashace
kandi wabimutumye ati genda woza amasahani ukumva ntavyo sasa ati agomba kuza gukora ibindi bintu ntawe ntiwo munezerere uwo mwana hari igihe rero Imana itubwira mu migani muki naho no kuza wumve yes kugira ngo dusozere ikiganiro cacu shaka tuze buje nkuko ari hano nabonye hajyanye hariho akantu bita we tuzita ipembeya ntayuzi no kuri ebaga ntimunda mu gifaransa ari baransware ntayuzi baransware ntayuzi vuze ikingereza none ikingereza ni gute baransware mu congereza ni gute canke mu kirundi pembeya urayizi ariko wewe pembeya ntayuzi canke we nkigira ngo muhita kuri tugere tujanye abantu bazi pembeya tutarayishikira mwe matubwira muri commentaire kumbere ngira ngo ni Giswahili jewe mvuze nuru ni Giswahili Numva ko warundandaza Giswahili nakugurishije kwe nta Giswahili uzi none ntana ndiyo tuongee basi Kiswahili kidogo ongea kidogo tu okay salimia wapenzi wa African TV watu wenyewe wako wanakufuatilia kwa huyu muda nawashukuru yo mukama nawashukuru gusa byonyene no kuri gajani nimunyetse zewe igiswa okay babwire ndabipfurije kugira ibihe vyiza mu Giswahili mu Giswahili yego asha asha ndashize kamahera God bless you oya mu Giswahili cyo ni Icongereza Mungu awabariki ndapfurize kugira ibihe vyiza nawatakia mema nawatakia mema ndabipfurize ubimbwiye nkuko ndabivuga ahantu wow haratesa hari comptoir impande y'ikiyaga wewe mbwira ahantu maze kuyibona wewe n'ahandi hantu atari Mawimbi Beach antukari banza byinshi kandi pembe rero ni inyari aha wewe mubita gute mu kinoshke bavuga hiske hiske ama bajya nabo mubita gute mwebwe aba bariko bararoba nakwita mu ruyaga wa muntu urazi rero aka kantu kitwa tembeya yije ko none iyo pembeya none mu kirundi ni gute twohagara udufashe mu kirundi pembeya ni gute mu kirundi abisaba kucukura oya sinza kuri iyo tembeya samazi ntantwara oya nja kuyizunguruka ho gatonya urabona ugo ruzi ngene nuko twitegereza riri kuraba kuri kijuji urozi oya Nuri kwigutegereza neza rukugerageza rurabe buryo uruzi ruravuga niko utabizi uruzi ruravuga nga urahatinye n'ukuri kwima oya sukwatinya aramara maje janine yo atinye ntabwo ndakumara amazi hari ikintu ikiyaga kigomba kukubwira utumvirize uzobugiye kandi sindagufasha muri ibyo bintu ahanyene nogwa ukandeka nyene nkagenda nkagenda naho nzi koga novuga ati yitwaye mana ya abantu barabakera yo Nsamba nka babarundi ngo umwana ngo niho yiga ngo mureka yitwashe ngo ntamenye ko atazosubirayo waje fana nkufate umwana yakarafinisha ibuji urayizi yego ibuji ndarizi mu Kinorvege ni gute hando Lise mu Kinorvege okay rero cyo dusoza tushere tujye ubuzima reba sijya uko bavuga ko ari ubuzima iyo wicaye kuri izi ntebe nubundi aho buri kujya ubuzima niho bavuga ko ari ubuzima unga iricara nawe hajya hajya harakanye wewe za ngaho wambaye beach okay wewe ko rambaye imara rubanza cyaranga ariko rero nawe rero ndakugaruke ko rero none imara rubanza bayizana kuri beach oya ntabwo zewe narinze kuyiryohera muri restaurant yego yaba ndaninze ngaha koga ndari kuzana kaya gasakosi k'impuzu za beach yego mugabo ntabwo ndari ndabiteguye angene ubuzima buryoshe vraiment buraryoshe ngaha ubuzima buraryoshe kweri none wowe ubona gaha ko haryoshe kweri ufise amafaranga utuma kwica ushace amazi ari ngaho abazungu aha rero niho bakunda ahantu baruhukira ahantu hanyene habibuca ko bari kuruhuka ahantu hakwibutsa ko ukwiye kuruhuka wow amazi ya blue ikiyaga ahantu hashushe utuma kwibyo ushace urumva ubuzima n'ubuzima ntakeneye kuza mu gikoni ngo yitekere uri muhira ushaka guteka ushaka gusohoka nicyo gituma ubona abazungu bakunda ahantu nk'aha yes ugomba kugira ubuzima bwiza nk'uko twabivuze
ugomba kuza kuri Mawimbi Beach kugira ngo aronke ibihe vyiza ibaze vraiment wigaramiye nk'ukunya kweri umukunzi wawe yicariya ku ruhande gahari yakaju canke hariyo nakandi kantu kameze neza antu kubuzima bari bwiza ubuzima ni bwiza yes ubuzima bari bwiza cyane gose ni kuri Mawimbi Beach wabonye cyane yagaramye ayo baga ahantu hararyoshe baga hararyoshe urabona ahantu ko haryoshe ni danje ubuzima ni bwiza cyane yego yes kandi tubujere gatonya amace dusozera n'ikiganiro cacu ariko kandi nibaza yuko abarundi twaberetse yuko mu Burundi ibibanza vyiza birahari yego ibibanza vyiza birahari ushobora kubura rabaye amazi ngena asa neza vraiment piscine nziza baragira isuku urabibona aha hantu senkunda hano cyembona hari umuntu yakoreye video y'indirimbo yego mama bakora amaririmbo menshi muri mvitwa Melanin Boy uramutse uramutse oya ntawuzi Melanin Boy yaririmba muri We Love Music afise akaririmbo kitwa twumva indirimbo hari indirimbo za Melanin Boy nyinshi we music nabo barimvye mologo utuma dutesa dusosa la kasiti cake myiza reka mwite moraga ntundandaze za frera zuzi n'ukuri kwima niyo yambona abanyanga n'ukuri sinakuzi aririmba neza indirimbo nyinshi uraririmba neza musezerano uri skwitura sosa ma akunda ibisosa gusa baga zindokubesha akunda ibisosa gusa nico gituma yakunze akunda ibisosa akunda ibintu bisosa indimo yitwa bizu nawe urayitse bizu wewe uzi indimo nyinshi indimo yitwa Fernando uyo muntu na Berisimana yuzi Berisi nukuri kweri nibisanzwe aho bigeze nze numva ngomba gusara ayiwe gukunda cyane nkaho ndo barijya nyuma mama we iyo ndayizi yurayizi Kazimana inkunda Kizimana inkunda irawizi Kazimana igukunda irimba twumve ngene bavuga Kazimana inkunda bivuga gute sinibuka neza yes dusozera n'iganiro cacu wagize ibihe vyiza mu Burundi iki ushimira cyane mu Burundi ndoshimira ahantu heza ndatemberera amahoteli menshi ndaziyeko hameze neza ndarariye ndaryoherwa ndamanye igihe kinini n'abana ndabikunze urumva nari mfise igihe ciza n'abana nivyo niko kazi ndabanze gukora no gutembera mu mizi itandukanye ya Burundi naragiye Gitega nagenda Muyinga hama duca ahantu hitwa Ngozi tugarutse tuva Muyinga turamanuka nino nyene tuza Bujumbura Rumonge naragiye Nyanzarake kwa bibi bagabo murumva ko Burundi nari mpaswe kuyima nukuri wari wayitembereye hose nibiye bintu watetse wari ukumbuye guteka ngaha ndarazanye hari utu spices impora nkoreza hariya muri Norvege gemba ndi guteka ndaratuzana nyino hama rero irengarenga hariho n'isombe ndateke naho video yatakaye igihe nyene telefone igira ikibazo ndaratetse isombe bagavyari biryoshye azataka isombe neza hariya muri Norvege muziteka ntabwo ndazibereka kuziteka kuri TikTok mugabo nzogena ndazitwaranye ndabereke uzoge twayisombe zo ngaha mu Burundi kandi ziba ziryoshe zo ngaha mu Burundi ziraryoshe bizoba biryoshe yes ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV ubashimira abantu bagukunda kuri TikTok bakunda kuri Instagram bakunda n'ahandi hagiye hatandukanye kubera inyigisho ubaheretse ijambo rimwe bagabo munyibuke kuntaginga muri Facebook mwankoreseza ama video yanje yego baga ngoma ndabibabwire mu bimenye si ugwanko siki mugabo abari video yanje uba wayitoye utambazize akantu kayeza wonkorera no gutaginga uwo muntu wakuye ko video nukwandika Janine Jafeti tuyisabe ucunsanga ko kuri Facebook murakoze kwereka Jafeti na ni japa Jafeti ni japa bacurishira ko nayo risanzwe ryari ririko murasuse murasuse na turasuse cyane yes mwibuka kuza muramutaginga muge mutora video ziwe kuri TikTok mutora video ziwe kuri Instagram kazishira kuri Facebook please menya kumutaginga kugira ngo bamenye iyo vyavuye nta mafaranga yo gusaba nta kiyo gusaba mugabo please tag her
kugira ngo ibintu bigende neza hama kandi akomeze no kubakora video nyinshi nziza hama kandi abarundi bakomeze kwiga byinshi bigiye bitandukanye kandi bakwigira ko vyinshi urabizi byinshi ndigisha kugwiza itunga ndigisha guteka ndigisha gutangura ama business ebagabo ndabimazemo igihe kirekire ndarateye imbere nanze ngomba kubateza imbere kandi ndongeye gusimira African TV kumpa akakanya ngo ndabazungurukanye ngaha kuri Mawimbi Beach ebaga ibintu byari byiza ndabikunze namwe murabibona kwera yego yes twari Mawimbi Beach twakumwe na Janine Dusabe kuri TikTok n'ahandi hose agiye atandukanye iyi nayo ni African TV please utaragira subscribe gira subscribe kuri channel yacu kugira ngo dukomeze kubaka umuryango munini amakaya tukwereke igihugu cyacu ciza amakaya tubereke n'aba diaspora bagiye batandukanye bafite ibikorwa vyabo ngaha mu Burundi twari mu Rumonge mu ntara nziza intara kandi isa neza ifise ikiyaga n'ubwato bwiza cyane gose yes merci beaucoup wadukurikiranye dushime n'umuntu ari nyuma ya kamera murakoze wewe wa kamera neza nanze we mu nkwirikire kuri YouTube nditwa Janine Dusabe genda mugire subscribe kugira ngo akomeze kubatamwo ama video hahire rimwe yego hahire rimwe hahire rimwe asante sana merci